Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano, igisata ca politike, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca ba mukerarugendo ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe hama akaja aragushikako mu ba mbere ku gihe, umwanya ku mwanya, kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ano makuru ku buryo burambuye arabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umunsi wahariwe imbonerakure wateye ubwoba ONU. ONU irarajwe ishinga nuko umutekano ushobora guhungabana bivuye ku rugendo rutunganijwe kuri uwu wa gatandatu mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe imbonerakure, umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu yituye ONU kugira ngo ubutumwa bwo kugabisha bufutwe. Igisata kijejwe umutekano mu mashami ya ONU mu Burundi kiragabisha abakozi b'ivyo bisata kikanabasaba kwirinda guca mu mabarabara amwe yo mu gisagara ca Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi, kuguma bari maso mu ngendo bazogira kuri uwu wa gatandatu no kumenyesha isanganya ryose ryoba giturumbuka. Urwandiko SOS Media Burundi yabonye rwari rugenewe abakozi b'ibisata vya ONU mu Burundi gusa. Ntituzi ukuntu mwashoboye kurubona ariko urwo rwandiko rwari rugenewe abakozi bacu gusa. Uko akaba ariko umwe mu bakozi ba ONU mu Burundi yabwiye SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru. Ntiyashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana. Urwo rwandiko rwakwiragijwe cane mu mirwi yagiro WhatsApp y'abarundi baba mu mahanga. Agashavu ka shingiro. Kubw'amasoko i Bujumbura, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yashavuriye ibiro vy'ubuserukizi bwa ONU mu Burundi inyuma yo gukwiragiza urwo rwandiko. Yasavye ko rufutwa kandi birakorwa. Sayo gusa, vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye wija kure. Nayo mu yandi makuru kandi mu ntara ya Kirundo, ibihano bikomeye kubanga gutanga intererano ya CNDD-FDD mu myiyamamazo yo mu mwaka uza w'ibihumbi 2025 birategekanijwe. Itozwa ku nguvu ry'amafaranga y'intererano ririko rirakorwa n'abagumyabanga, ni ukuvuga abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi baca ku nzu mu makaritiye n'imitumba itandukanye y'intara ya Kirundo, intara iri mu buraruko bw'Uburundi. Iyo ntererano ikorwa ku nguvu ku buryo abanyagihugu harimwo n'abana bategerezwa kwerekana ibitansi kugira ngo bashobore kuronka uruhusha rwo kuvoma amazi kw'ibombo rusange. Bamwe mu begeranya iyo ntererano bemeza ko itegeko ryatanzwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD ari nazo mbere zitanga ibitansi ku baterera. Badutegetse kwegeranya amafaranga muri buri muryango, iduka, ibutike, ubunywero n'ibindi. Uko akaba ariko vyemejwe na babiri mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD twasanze ku mutumba Bugira muri komine Kirundo. Bari mu bariko baregeranya ayo mafaranga. Abanga gutanga baca bashirwa ku rundi rutonde kugira ngo bazohanwe. Kubw'amasoko yacu abanga gutanga ntibabura. Turasanga aha na hariya abanga gutanga ariko bategerezwa guhanwa. Vuba cane tuzoshiraho imigozi tuzoreke abafise ibitansi vy'intererano aba aribo barengana. Uko akaba ariko vyiganwa n'abariko baratangisha izo ntererano. Hari izindi ngingo ruhasha kandi zafashwe. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi mu yandi makuru ni uko hari umwe mu mpunzi z'abarundi yatowe yapfuye mu ikambi y'impunzi y'Imahama mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Lazare Ndayishimiye w'imyaka 25 yatowe mu cumba ciwe aryamamwo kuri uwu wa gatanu. Ikiziga ciwe cariko kirabora. Batanu mu bikekwa barahagaritswe. Ico kiziga catowe mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda.
Lazare Ndayishimiye yaturuka mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu yari yarahunze, akaba yaba mu gisagara ca gatatu kominote ya cumi na rimwe nimero ya gatandatu, yakora urudandazwa rw'ibifungurwa mu ikambi ya Mahama n'inyuma yayo. Ababanyi biwe batewe amakenga n'umunuko wava mu nzu yabamwo mu gihe icumba yararamwo cari cugaye kuva ku munsi wa gatandatu uheze. Uko akaba ariko twabimenye. Nafashe ingingo yo gusitura umuryango w'icumba ciwe kuko nikeka ko hari ikintu kitameze neza bivuye kuri uwo munuko numva. Uko akaba ariko vyiganwa n'umwe mu babanyi biwe. Ikindi twari dufise amakenga kuko uwo musore yarakunda kuboneka buri munsi mu bandi, nubwo rimwe na rimwe yaja gukora urudandazwa hanze y'ikambi. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Si ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko umunsi wahariwe imbonerakure wateye ubwoba ONU. ONU irarajwe ishinga nuko umutekano ushobora guhungabana bivuye ku rugendo rutunganijwe kuri uwu wa gatandatu mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe imbonerakure, umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu yituye ONU kugira ngo ubutumwa bwo kugabisha bufutwe. Igisata kijejwe umutekano no mu mashami ya ONU mu Burundi kiragabisha abakozi b'ivyo bisata kikanabasaba kwirinda guca mu mabarabara amwe amwe yo mu gisagara ca Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi, kuguma bari maso mu ngendo bazogira kuri uwu wa gatandatu no kumenyesha isanganya ryose ryoba giturumbuka. Urwandiko SOS Media Burundi yabonye rwari rugenewe abakozi b'ibisata vya ONU mu Burundi gusa. Ntituzi ukuntu mwashoboye kurubona, ariko urwo rwandiko rwari rugenewe abakozi bacu gusa. Uko akaba ariko umwe mu bakozi ba ONU mu Burundi yabwiye SOS Media Burundi, natwe dukesha iyi nkuru. Ntiyashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana. Urwo rwandiko rwakwiragijwe cane mu migwi yagiro WhatsApp y'abarundi baba mu mahanga. Agashavu ka shingiro. Ku bw'amasoko i Bujumbura, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yashavuriye ibiro vy'ubuserukizi bwa ONU mu Burundi inyuma yo gukwiragiza urwo rwandiko. Yasavye ko rufutwa kandi birakorwa. Harungitswe urundi rwandiko rwo gufuta urwa mbere mu bakozi b'ibisata vyegukira ubuserukizi bwa ONU mu Burundi. Uko akaba ariko umwe mu bakozi baho yabwiye SOS Media Burundi. Urwo rwandiko rwari rwarungikiwe abakozi b'ibisata vyegukira ONU mu Burundi, ariko nta mugambwe watunganije urugendo kuri uwu wa gatandatu rwavuga. Kuri ubu wa gatandatu wa 31 Myandagaro 2024 mu gisata ca Bujumbura, umuhari w'urwaruka rw'umwe mu migambwe uzotunganya umunsi mukuru ku kibuga Cercle Hippique. Uko akaba ariko urwo rwandiko ruvuga. Mu vy'ukuri ni ihimbazwa ry'isabukuru igira 8 y'umunsi wahariwe imbonerakure za CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Uwurongoye uwo muhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi Eric Nshimirimana yahamagariye kuguma bafatanye mu nda no kuguma bari mu bikorwa vy'iterambere. Mu gihe bavugwa mu bikorwa vyinshi vy'agatotezo gakorerwa abari mu migambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi, abanywanyi b'uwo muhari wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu we wagiye ku butegetsi muri Myandagaro 2005 kubw'amasezerano ya Arusha, baracafatwa n'amashirahamwe menshi aharanira agateka ka zina muntu n'ibisata vya ONU nk'umurwi w'inkorabara. Indongozi za CNDD-FDD n'indongozi z'u Burundi zituruka muri uwo mugambwe ntizihengeshanya kwiyamiriza ivyo birego, bakanavuga ko ababivuga bafise intumbero yo gucafuza ishusho y'igihugu n'inzego zacu. Uwo munsi uzohimbazwa ku butaka bw'u Burundi bwose, ariko ibirori bikuru bizobera mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura.
Imbonerakure nyinshi zaragize imyimenyerezo ya gisirikare myinshi mu ntara zose z'Uburundi mu ntumbero yo kwitegurira defile idasanzwe nk'uko vyasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ibihano ku banga gutanga intererano ya CNDD-FDD bitegekanijwe. Itozwa ku nguvu ry'amafaranga y'intererano ririko rirakorwa n'abagumyabanga, ni ukuvuga abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi baca ku nzu mu makaritiye n'imitumba itandukanye y'intara ya Kirundo, intara iri mu buraruko bw'Uburundi. Iyo ntererano ikorwa ku nguvu ku buryo abanyagihugu harimwo n'abana bategerezwa kwerekana ibitansi kugira ngo bashobore kuronka uruhusha rwo kuvoma amazi kw'ibombo rusangi. Bamwe mu begeranya iyo ntererano bemeza ko itegeko ryatanzwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD ari nazo mbere zitanga ibitansi ku baterera. Abadutegetse kwegeranya amafaranga muri buri muryango, iduka, ibutike, ubunywero n'ahandi. Uko akaba ariko vyemejwe na babiri mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD twasanze ku mutumba Bugera muri komine Kirundo, bari mu bariko baregeranya ayo mafaranga. Abanka gutanga baca bashirwa ku rundi rutonde kugira ngo bazohanwe. Ku bw'amasoko yacu abanga gutanga ntibabura. Turasanga aha na hariya abanga gutanga ariko bategerezwa guhanwa. Vuba cane tuzoshiraho imigozi tuzoreke abafise ibitansi vy'intererano abe aribo barengana. Hari izindi ngingo ruhasha rero zafashwe. Kuva kuri uwu wa gatanu buri gito cose kivomwako amazi kiriko abantu babiri harimwo imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD kugira ngo babuze kuvoma uwudafise igitansi yarihiyeko. Abandi bazohanishwa igihano co kutabaha isukari nk'uko twabimenye. Ivyo vyose ni kugira ngo bahatire abantu bashoboka gutanga intererano yabo. Umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru yiboneye abana n'abakozi bo mu nzu birukanywe ku mabombo rusangi kugira ngo baje kuzana ibitansi vyahawe abavyeyi babo canke abakoresha babo vyemeza ko barishe iyo ntererano kugira ngo bashobore kuvoma amazi kuri ayo mabombo rusangi. Abanduza ayo mafaranga bafise ibitansi vy'amafaranga 1000 n'ivy'amafaranga 2000 y'amarundi. Nubwo biruko bamwe mu batanze banavuga ko barenganijwe, bemeza ko bafise igitansi c'amafaranga 1000 mu gihe batanze ayarenga 2000 mbere ayagera ku 5000. Bamwe mu bakozi ba leta bategetswe ko batanga ayarenga 10,000. Iyegeranywa ry'iyo ntererano rirabandanya mu ntara nyinshi nubwo itangazo ry'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo ryo kuwa 18 Myandagaro ryavuga ko ico gikorwa kirangira kuwa 29 Myandagaro. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure.